amahoro kuri mwese mwahisemo gukurikira radio PSFM ijwi ry'ugwaruka. Amakuru mushobora kuyumva muciye kuri wesatu akaburungu radio PSFM akaburungu.com amasaha 48 kuri 48 turi kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2025 na makuru twabateguriye akabashimikiye kuri zino nkuru zikurikira. Uruja n'uruza ntigwifashe neza ku mupaka Burundi buhurirako na leta ya Republika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abakoresha uwo mupaka bidogera abajejwe binjira n'abasohoka twabibateguriye. Hari umushinga amateka azwi ku mazina ya Jean Baptiste aheruka kubagurwa n'iperereza ry'u Burundi bashaka kumugandagura, mu nyuma Imana irakinga akaba yitabariza navyo muca mu vyumva mu ihuriro ry'abakiri bato baharanira agateka kazina muntu Impact Generation Centre bagatera ibyatsi inyifato y'iperereza navyo muca mu vyumva. Nayo mu bijanye n'amatora mu gihe haraye hatanguye ukwiyamamaza ku mugaragaro n'itangwa ry'amakarata yitora mu runani Tourno la page, babona ko amatora azorangwamwo impari nyinshi. Saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata bitandukanye. Kumana na jewe via Tortori haragira mu ngira ndabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Chanel haribizwa mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidonido. Ipromisanze ari mbi cyangwa yasinze amatora yatsinzwe mu matora gacuze ukagira kumbure bibi bisumbirije ivyo iprona yaho rigira nk'ije novuga ko ari bibi bisumbirije. Mugabo Frode yatwaye amezi 3 nonga gatoye yatwaye amezi 3 ubutegetsi bwa gisirikare burayitembagaza. Ndafise itangazo nari ndavuga ati kuvubu zambo ntari guciriye warumba rero ndabivuga nakure turaheza uboneka jenga heza nakwitonde warumba rero ngo mvuge basi bandana aho gwe ntiwosanga bivuga sinari ndaguhaye ijambo sije ndanaritanga ngaha. Guhera kuri uyu wa 12 gushika ku wa 14 Rusama umwaka wa 2025 nico gihe cyatanzwe n'umugwi ujejwe gutunganya amatora seni kugira abiyandikishije ngo bazokwitabire amatora yimirije babone uko batora amakarata yitora. Ukeneye ikarata yitora ayitorera aho yiyandikishije. Muri iyo ntumbero nyene umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamaze gutora ikarata yitora yiwe yayitoreye muri commune Geta iri mu ntara ya Gitega. Ibiro vy'itora yiyandikishije ko bikaba biri kwishure ryaho nyene. Mu bijanye n'amatora nyene mu gihe mu kwezi kwa gatandatu ariho hatekanijwe gutangura amatora, abaharanira agateka kazina muntu bavuga ko bafise impungenge kandi abateye umutima uhagaze na cane bakabivuga bisunze amatora yateguwe inyuma y'ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kurikira Anita Gateretse umutunganya bikorwa mu runani Tourno la page Burundi. Amatora yimirije yo mu kwezi kwa gatandatu n'amatora aje yiyongera ku yandi matora amaze gutunganywa muri 2020. Ayo matora rero akaba atunganywa mu gihe Uburundi bwagize ibibazo bihambaye bijanye n'ikiringo kitari gihuye n'amategeko c'umuhisi Perezida Pierre Nkurunziza. Ico kiringo cateye ingorane zikomeye igihugu, ingorane za politike, ingorane z'ubutunzi, ingorane z'imigenderanire n'ibindi bihugu. Mu gihe izo ngorane zitaratorerwa umuti, amatora yose azotunganywa azokwama afise ingaruka mbi zijanye n'intwari ibereye
ku matora ategurwa. Rero n'amatora aje mu gihe abarundi badafite icyizere ku kuntu amatora atunganywa kandi batizeye n'ikizovamo kuko uko atunganijwe ku nyungu z'umugambi uri ku butegetsi. Kubw'uyo mukenyezi Gateretse abona ko mu Burundi hakirangwa ugukandamiza abandi banywanyi b'iyindi migambwe bikorwa n'ugwaruka rw'imbonerakure, nayo umugwi ujejwe gutunganya amatora ugasongera isibe mu gukumira iyindi migambwe igakundwa kaza CNDD FDD uri ku butegetsi n'ubu nyene tumwumvirize. Umugwi uriko urategura amatora, umugwi seni ni umugwi utigenga uri gukora ku nyungu z'ababashizeho, ku nyungu z'umugambwe uri ku butegetsi. Hama hari n'ikindi gikomeye aho tubona ugwaruka rw'imbonerakure n'abari mu ntwaro batorohereza abahiganwa. Ico rero ni ikintu kitaza giha umutekano bose kugira ngo bahiganwe mu buryo bose bumva batekaniwe. Nk'ibimenyesha makuru bikorera mu Burundi turavye nka televiziyo y'igihugu ni radio yabaye igikorwa ca propaganda cy'umugambi uri ku butegetsi, aho abandi badafise uburenganzira bwo kuvugiramwo uko bavyifuza. Ku rubuga turabona ko abari mu yindi migambwe nk'urunani rwagiye kugira ngo ruhiganwe uburenganzira bwabo butubahirijwe. Ibi bize vyerekana yuko atamatora meza ashobora gutunganywa. Abamenyesha makuru ntiboroherezwa, abahanira agati y'akazi na muntu ntiboroherezwa. Aya matora atunganije mu gihe hakirindiri z'abahanira agati y'akazi na muntu bari mu buhungiro, abamenyesha makuru, abanyapolitike. Ibi byose biza vyerekana yuko atakintu amatora ariko arategurwa azoza yungura abarundi ni kubandanya uko vyari bisanzwe biri. Nta gishasha twokwitega ku kuntu igihugu gitwawe cane cane ku vyerekeye kubahiriza demokrasi, intwari ibereye n'agateka kazi na muntu. Anita Gateretse akabona ko atamatora ashoboka mu Burundi mu gihe hatabanje kuganira n'abarundi uko nyamatora yotunganywa atawukumiriwe. Icokorwa nuko leta ikubita agashi ikagira ibiganiro n'abarundi bose atawikumiriye. Ngira vyaranacerewe ko byaranacerewe, sinzi ko bigishoboka yuko leta igira iryo shaka kuko ntibiri mu nyungu yayo yuko abarundi bose abari mu mice itandukanye, yaba abari mu mashyirahamwe yigenga, abari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, buvugana uko ayo matora agenda, hama hagasubirwamwo uburyo umugwi uhagarariye amatora ukora kugira wubahirize agateka k'abanyapolitike bose, ukore ibikorwa byo guhagararira amatora uko bitegerejwe. Hariho no kubahiriza umutekano w'abarundi bose, nk'ibi bikorwa by'imbonerakure bigahagarara, hakazaho abarorerezi bigenga baba mu mashirahamwe y'agateka kazi na muntu canke abo mu makungu. Ivyo byose ni ibintu bikenewe kugira ngo amatora agende neza, bikaza vyiyongerwa ko n'ibikorwa byo gusaba ubufasha bw'abahinga mpuzamakungu no kwigisha gukundisha igihugu abarundi no kubigisha uko amatora agenda. Ivyo byose n'ibikorwa abarundi bakeneye kugira ngo amatora ashobore kugenda neza. Uwo akaba yari Anita Gateretse, umutunganyabikorwa mw'ishirahamwe Tournon la Page. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, no mu mashirahamwe y'ugwaruka babona
ko mu Burundi ibijanye n'amatora yimirije ari kugira ngo amakunga abone ko habaye amatora. Kubwa Alexis Nibigira umwe mu bagize ishirahamwe y'ugwaruka Mijebe abona ko mu Burundi atamatora abarundi bo kwitega uretse inkinamico yayo. Kurikira Alexis. Ko nta matora meza ashoboka, gusa igishoboka ashobora kuba inkinamico cyitwa ko ari amatora, ariko ku by'ukuri ntabwo ari amatora yizewe. Uhereye kuraba ukungene umugwi ujejwe amatora rwego rw'igihugu seni watowe, abanyepolitike benshi bariyamirije baravuze yuko hagiyemwo amanyanga mu gutorwa. Ca kabiri, uravye imigambwe yaraburabujwe cane, hariho itarose umwanya yo kwitegura mu kugira haba mu kugira amanama, haba no mu kugira abaje hamwe bagira inani. Mwarabonye yuko hariho abo banki kugira ngo bashobore kuja hamwe bagire inani. Bikagaragara yuko umugambi CNDD-FDD udashaka abantu bagira competition bafise inguvu. Ikindi nuko uriko araba mu ntango igihe batanga guhamagarira abanyagihugu nta cizere bagifise kijanye n'amatora. Mwarabibonye igihe hatangura kwiyandikisha abantu bazoja mu matora, abanyagihugu benshi baravyanse gutinda naho babashira ko babatera ubwoba yuko bashobora gufata ibihano, bakababuza kuja ku isoko, bakababuza kuja ku buzi kugira ngo biyandikishe. Ivyo byose ni ibintu byagaragaza yuko ata matora yizewe ashoboka. Hanyuma ikindi nuko muri no minsi ubona amatora yatanguye yegereje, hatangiye kuvugwa ibintu byo guhohotera abandi banyamigambo batavuga rumwe na leta na CNDD-FDD, haba inani, haba n'indi migambwe, haba mu kubabuza kugira amanama, haba mu kubafata bakabapfunga kubera ko bafise amakarte y'imigambwe cyangwa inani. Ivyo byose ni vyerekana yuko amatora adashoboka meza. Hari ibintu byinshi vyerekana yuko amatora atazoba meza. Ni inkinamico, ni kugira ngo berekane yuko hariho amatora yabaye, ariko by'ukuri CNDD-FDD n'ubundi izaba yaramaze kubona yuko ari izotorwa, ni kugira ngo gusa bahuma amaso amakungu. Uwo akaba yari Alexis Nibigira umwe mu bagize ishirahamwe ry'ugwaruka Mijebe. Mu bijanye n'umutekano kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu hari umushinga amateka yaborejwe igufa igihe yagira anyuruzwe n'iperereza ry'u Burundi. No mushinga amateka Jean Baptiste yatowe mu ntara ya Kirundo mu mugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi, na inyuma yo gutabaza urongoye leta n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakuruca akaba yaciye amubwira ko yotabaza abarongoye inama nshinga amateka. Inkuru dushikirizwa na Krista Inamahoro. Uwo yari yaborejwe igufa n'iperereza ry'u Burundi nk'uko avyemeza umushinga amateka Sindayiga Jean Baptiste. Bikaba byabaye ku igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025. Mu majwi yashizwe ku rubuga rwa bagenzi be b'abashinga amateka, Honorable Jean Baptiste yasa n'utabariza avuga ko yiboneye neza abakozi b'iperereza harimo n'ufise inkoho ariko guca bamukubita amakofi, imigere n'ingume zo mu maso. Mbere muri iryo jwi yarungikanye n'ifoto ku rubuga ahurira ko nabo basangiye akazi, byagaragara ko n'ijisho ry'iburyo risa n'iryasinzikaye. Uwaserukira abanyagihugu mu nama nshinga amateka yemeza ko umuduga warimwe abamuhohoteye hari harimo n'uwundi munyagihugu yaborejwe igufa, nawe akaba yazanywe muri uwo muduga wa double cabine. Jean Baptiste akemeza ko imbere y'uko ahohoterwa yabanje gucakazwa canke gusaka imifuko yose y'impuzu yari yambaye, akanibwa amafaranga 500 yari yarayakuye kuri banki. Hagati aho uyu mushinga amateka akaba yatowe mu mugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Kirundo, naho asanzwe aba ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Amakuru yo kwizera avuga ko agihohoterwa umuntu wa mbere yatabaje ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakuruca bataziranda kugarika, hakumufasha akamubwira ko yakwitura abatwara inama nshinga amateka. Naho biruko nk'uko avyivugira muri odiri kwiracana ko ku mbuga zitandukanye, yemeza ko abari ko baramuhohotera canke abatumwe n'iperereza ari abasanzwe bari mu nama nshinga amateka, aho akavuga ko ababiri inyuma bariko barakorana n'iperereza ry'u Burundi bashaka kumugandagura. Krista Inamahoro urakenuye ndakumenyesha ko tukiri kuri iyo nkuru nyene mwihuriro y'ugwaruka ruharanira agateka kazi na muntu Impact Generation Center bamenyesha ko ibiriko biraba mu Burundi ari ingaruka zo gutora nabi no kutagwanira ubuntu mu
mu kwimakaza ubutungane mu Burundi. Ku bwa Jo Philibert Karangwa ajejwe igisata cyo kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe, akabona ko ari akamaramaza kubona umuntu nk'umushinga amateka atabaza nk'abanyarucari bose bama bahohotewe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD hifashishijwe iperereza. Kurikira Jo Philibert. Mu Burundi dufise leta atakintu yitaho, itita ku munyagihugu mutoyi, itita no ku munyagihugu asanzwe afise amabanga yajejwe, nko kubona umushinga amateka nka Jean Baptiste yatowe yashizweho kandi inzego zimuzi ashobora guhohoterwa izuba riva ku murango, abantu bose babona, eka mbere agataka kanakubitwa, agakubitwa ingumu zo mu maso, agakubitwa amakofe, asohowe mu modoka yiwe n'urwego rw'iperereza, urwego rukorera igihugu c'u Burundi, igihugu gisanzwe caramujeje amabanga. Ibi inyo bigaragaza neza yuko atagutsimbataza ibijanye n'ubuntu canke gutwarira neza bose, eka mbere bikanagaragaza ko ari intwaro mbi iba yaratowe. No kuvuga ngo haba habaye gutora nabi, hagatorwa abantu batabikwiriye, hagatorwa abantu batita ku burenganzira bw'umuntu, hagatorwa abantu atakibazo na kimwe bafise, umuntu yicwa, umuntu yakomereka, umuntu yakubitwa, hataravye ngo ni muntu ki, bataravye ngo ni umutegetsi, bataravye ngo nuko ngo yoba afise ibyo igihugu camujeje. Ibi inya rero mu ihuriro ry'abakiri bato baharanira agateka kazira muntu Impact Generation Center, tukabona yuko ibi inya arakamaramaza, ari biteye isoni kubona umushinga amateka ahagarikwa agasohoka mu modoka yiwe akanahohoterwa n'urwego rw'iperereza. Nicerekana neza yuko mu Burundi ibijanye n'intwari ibereye, ibijanye n'agateka k'umuntu canke ibijanye no kubahiriza ikiremwa muntu mu by'ukuri atagaciro babiha. Kuko nimba yotabaza umushikiranganje wa mbere akamubwira ngo ya nanje nta jambo mfise ngo tabaza umukuru w'inama nshinga amateka ngo niwe wenyine ashobora kugufasha, ibi inya byose nibica byerekana neza yuko n'inzego zihari ari bishusho, atakintu na kimwe zikora, ziraho gusa zitwa ngo ni inzego. Kubw'uyu avugira ihuriro Impact Generation Center, agatera akamo abategetsi b'u Burundi guhagurukira rimwe mu gihe hagize urenganywa, kuko ejo canke hirya ejo nawe bishobora kumuyangarana n'ubunyene tumutegabiri. Mu ihuriro Impact Generation Center twashaka gutera kamo abategetsi b'abarundi bafise ibyo igihugu cabajejwe guhagurukira rimwe igihe hagize uwundi muntu atotezwa nk'uku, yaba umutegetsi mugenzi wabo canke umunyagihugu asanzwe, kuko ibintu utabikora ejo ni uzoshikirwa nawe ntuzoronka abagutabara. Ibi inya nivyerekana neza yuko abategetsi bamwe mu Barundi bari bafise n'ijambo, bari bafise ico bashikiriza, bari bafise ibyo banka nk'inama nshinga amateka igahaguruka ikanka ibi bintu ikavyirengagiza, ahubwo bagaca baruca bakarumira, ahubwo bagaca binumira bose bakabikurikiranira mu marido, kandi mugenzi wabo yahohotewe. Uyu mushinga amateka afise ubwoba ko ejo canke hirya ejo ashobora no kwicwa, kuko amenyesha neza ko amakuru afise ashobora kuba ari bamwe mu bashinga amateka bagenzi be bariko barashaka kumuburabuza. Ibi inya nivyerekana neza yuko abategetsi nabo nyene badafatanye mu nda, umwe wese yigwanako. Birabaje kubona umuntu w'umutegetsi nk'uyu atabaza nka nyarucari. None nimba umushinga amateka nk'uyu ashobora gukurwa mu modoka yiwe, agakubitwa, agahohoterwa, izuba ryaka, mbega nyarucari umunyagihugu asanzwe wewe byoheza bikagenda gute? Ibi inya nivyerekana neza yuko dufise aba autorité irresponsable, atakintu na kimwe bitaho, atanico bashoboye, kuko aho bari ari ukwiraramira gusa, ari ukuryoherwa no gukindaga abanyagihugu, bababwira ko amahoro ari umusesekara, bababwira ko mu Burundi agateka kazina muntu kubahirizwa,
kandi ko leta ibakunda ari mbyeyi ari nkozi mu gihe umunyagihugu abandanya kuburabuzwa. Ibi ni vyerekana neza yuko iyo hageze ko abategetsi bakubagurwa abanyagihugu bo baba barahonye banyuruzwa izuba ryakantihagire n'ubimenya. Ibi n'akamaramaza rero tukavuga tuti abasanzwe bafite ibyo barongoye mu Burundi igihe Burundi muntu afatwa guca bakwiye guhagurukira rimwe bakavyanka bataravye ngo ni umutegetsi canke ngo ni nyarucari. uwo akaba yari John Philibert Karangwa arongoye igisata cyo kumenyesha amakuru mu ihuriro ry'abakiri bato baranira agateka kazi na muntu Impact Generation Center, akaba yari kuri mikoro ya Krista Inamahoro. Uruja n'uruza rwabangamiwe na leta y'u Burundi ku mupaka u Burundi buhana na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Abagenzi n'abadereva b'amakamyo manini baturuka i Bukavu mu ntara ya Kivu y'ubumanuko na Goma muri Kivu y'uburengero bwa Kongo, akaba aribo babangamiwe n'abajejwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rw'u Burundi. Inkuru twateguriwe na Odasi Kaburu. Uko kutorohereza abinjira n'abasohoka ku mipaka ihuza Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo n'Uburundi byatanguye kwibonekeza kuva ibice bitari bike muri Kongo vyigaruriwe n'ihuriro AFC M23 bagwanya leta y'ico gihugu mu buseruko no mu bumanuko mu ntara za Kivu uko ari zibiri. Ibintu vyaje kugorana kubinjira muri Kongo aho igisagara ca Goma na Bukavu biguye mu minwe ya AFC M23 bagaca batangura kuba aribo batanga uburenganzira kubinjira n'abasohoka muri izo ntara. Muri uko gutanga uburenganzira harimo n'imushazi nzira ku banyamahanga arivyo bita passport mu kinofunofu, ari navyo biha karyo keza abakozi b'u Burundi bashinzwe abinjira n'abasohoka kutorohereza uruja n'uruza ku mbibe ziri hagati y'u Burundi na Kongo iyo basanze ibyangombwa by'ingenzi n'abadereva b'amakamyo manini baba bakeneye kwinjira mu Burundi bafise ivyo byangombwa biteye ko umukono wa AFC M23. Amakuru atangwa n'abamaze guhura nako kadenderezo bemeza ko bitoroshe ku Barundi bafise izo murekarengane bahawe n'ihuriro AFC M23 bagwanya leta ya Kisekedi, kuko baca bakwa ivyo byangombwa n'imiduga yabo bagafatirwa bakaguma bishura amafaranga yaho iyo miduga yabo ihagaze, nabo bakamara imisi amagara yabo abangamiwe kuko bamara ico gihe cyose bari hanze. Bakibaza imvo z'ibyo byose zibitera mu gihe abanyamahanga harimo n'abanyekongo bafise izo murekarengane bo barengana atacamira. Abo Barundi biganjemo abadandaza n'abashoferi niyo bagize barabaza ababafashe bakababwira ko atanyishu babifiseko. Sabo gusa babangamiwe no kuba batoroherezwa kwinjira mu Burundi baciye kuri iyo mipaka ihuza Uburundi na Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, bitewe nuko baba bafise ibyangombwa biteye ko kashe ya AFC M23 n'abagerageza kwinjira mu Burundi bafise ibyangombwa nk'ivyo nyene baciye Ikobero imuyinga ku mupaka uhuza Uburundi n'igihugu ca Tanzania, nabo nyene bagirirwa mwenuko nyene. Bamwe n'abandi bakibaza ko byoba bifatiye ku gashavu k'abarongoye Uburundi aho barungitse ingabo z'u Burundi gufasha abagenzi babo muri Kongo ngo batuze M23 bikarangira ahubwo nyabuna ariyo ibatujije mu bisagara bya Bukavu, Bunagana na Goma. Bagasaba abarongoye Burundi mwa kino gihe gukorana na AFC M23 yigaruriye ibyo bice bya Kongo kugira abanyagihugu ku mpande zose boroherezwe. Amakuru twabateguriye naha agarukiye. Nshimire uruganda rwacu rwayatorokanije, nibagiye Chanel ntiharirizwa ariko aramfasha mu binga bw'ibyuma, nayo Jevia Tortori aragira mu nguna yabashikirije. Duha nisango ku munsi w'ejo na gahwane.